niko amashirahamwe rwose warakoze icigwa kugira ngo rurabe ingene ikibazo c'amatongo cifashe, haba ku bijanye n'ikibazo co gutorana ko bavukana b'abahungu n'abakobwa, eka mbere no ku kijanye no kuraba ingene amatongo anyagwa abanyagihugu, akenshi hisunzwe yuko bariko babikora ku bigo ya bose, ico bita expropriation pour cause d'utilité publique. Mugabo ugasanga vy'ukuri siko bigenda, kuko waca usanga hari abangajwe hanyuma umutungo agashikiriza abandi. Rero icigaragaje mbere kuri ico ca mbere kijanye no gutorana, harigaragaza mu Burundi yuko ikibazo c'abigeme canke abapfasoni kw'itongo umengo bari mu rugero canke mu mugwi w'abantu batega amatongo mu Burundi, kuko usanga haba mu muryango avukamwo, haba mu muryango agize Imana yubatse akaja kubakamwo, hose nta nahamwe bamuha ikibanza bijanye n'itongo. Ivyo rero vyigaragaje mu gihugu cose, aho bigaragara cane ko intara ya Muramvya ariyo iza imbere n'intara ya Muyinga kurusha Gitega, izindi zirimwo amaka make. Biragaragara rero yuko abigeme baba abubatse bisanzwe canke abo bishitse ingo zikagwira canke baje kubaka canke n'abandi baba bavyariye nk'iwabo, bose bigaruka hamwe hageze kurondera itongo iwabo avuka. Ikibazo basaza we bamufata nka Burundi umenga aje kubatera, haba canke naho yubatse, iyo bishitse agapfakara mutwana canke naronka abana, naho nyene baramuwe canke abavukana na sebukwe, nabo nyene bamwirukana umengo bariko birukana umuntu yaje kubatera. Rero ni ikibazo gikomeye cane, aho vyanagaragaye kandi yuko niyo bituye amasentare, abo bapfasoni canke abakobwa nabo bajuje nabo nyene hari aho usanga badatandukanye na bamwe bariko barahagaze. Kenshi baca bitwaza ko ata itegeko rigenga gutorana rihari ngo ku bijanye n'abakobwa, ariko tukibutsa yuko iryo tegeko rigenga vyo gutorana rihari n'ivyo, mugabo no hagati y'abahungu ntarihari. Birumvikana yuko umugwi nako ivyo bijanye no gutorana, itegeko rijanye no gutorana ribonetse, nico cifuzo ca mbere nyakuri, ku buryo abaronka ivyitwazo badasubira kuronka aho bahera, kuko baba bariko babikora mu ntumbero yo gucinyiza uyo mukenyezi, yo gucinyiza uyo mukobwa. Hanyuma ikindi cigaragaje nuko n'amasentare bobo bakoresha amategeko bize kandi bakoresha batisunga amategeko, bagomba kugaragaza yuko umuco n'umugenzo arico kintu bisunga, yuko arico coza imbere kugira bacitwaze. Mugabo amategeko n'atategeko ryo gutorana ryiharizwa, amategeko arahari. Hari amasezerano mpuzamakungu igihugu c'Uburundi cemeje, no muri constitution y'ivyo shingiro birimo, mugabo si henshi baheza ngo bisunge ayo mategeko. Hariho amategeko y'igihugu kubera ibyo y'ivyo shingiro nyene mu ngingo zitandukanye, nk'ingingo ya 13, 19, aho berekana yuko abantu bose bangana imbere y'amategeko, ata umuntu n'umwe ukumigwa kuri iki canke kiriya hafatiwe igitsina, ku bwoko canke ikindi kintu gitandukanye abantu, mugabo ivyo vyose bakabireka. Ikindi nuko hariho n'ayandi mategeko dufatiye ico bita jurisprudence, ingene imanza z'akarorero zaciwe mu masentare yo hejuru, haba ku ma cour d'appel canke cour supreme. Izo ngingo nziza ico bita maré modèle ziraguza gufasha amasentare mato mato kuvyisunga kugira ngo bashobore gutunganiza abantu mu gihe atategeko rihari canke mu gihe itegeko rifise utunenge, ariko ivyo vyose bakabirengako ugasanga bariko babica bisunze imigenzo. Aho bitereye ubwoba rero, na sentare ntahinyuzwa ku bwayo niyo yasohoye ico gitabo kirimwo izo manza zacitse neza, mugabo kuri wa sentare ntahinyuzwa yahora yarandikiye amasentare yose ayihaniza yuko batobandanya bakoresha ivyo biri muri iyo jurisprudence foncière, yuko bokwisunga umuco n'umugenzo
kandi bizwi yuko uyu muco n'umugenzo hariho byinshi bigaragaza yuko uza ucinyiza umukobwa mu Burundi. Ku kijanye no kwihagira amatongo naho vyarigaragaje cane mu gihugu yuko ico kintu cari kihasanzwe muga muri iyi minsi cimonogoje, aho usanga hariho intara ziza imbere y'izindi nka Cibitoke, nka Makamba, nka Rumonge, nka Bubanza. Izo ntara urunani Force bashoboye kubona yuko harimwo ivyo bibazo ku rugero rurengeje, aho usanga leta yavuze iti ahantu turahakeneye bakimura abanyagihugu bashika nk'ibihumbi 2 ku mahegitari arenga 150-160. Aha twotanga nk'akarorero ahubatse ikibuga c'umukuru w'igihugu mu mutumba wa Gasenyi komine mu Kibose mu ntara ya Bujumbura, aho kuva mu mwaka w'2014 imyaka ibaye 11 abantu bimuwe canke bahagaritswe ataco bakora mu matongo y'iwabo batararonka umuzibukiro, kandi bisanzwe bizi yuko iyo umuntu yimuwe mu itongo ryiwe ku neza y'igihugu aheza agahabwa umuzibukiro imbere yuko bimuka. Hariho ahandi za Cibitoke aho usanga abantu bimuwe kw'itegeko rya buramatari akagirisha inama abanyagihugu akababwira ati iyi miryango uko ingana kose, iri tongo uko ringana kose, ubundi haragiye mu ngingo ya leta nabe muhaba. Ni kuvuga yuko ubiravye twihagira amatongo y'abanyagihugu kandi kirikora abo bantu bimuwe baca bangazwa, ayo matongo agaca ahabwa abategetsi canke abafise igihagararo mu butegetsi. Ivyo biruhuko za Cibitoke na Rumonge nuko aho habaye ku mutumba Mutambara mu Rumonge abantu bimuwe ku mahegitari arenga 910. Abo bantu barageze aho gutura inzego zose barashikira n'umukuru w'igihugu muga gushika ubu ikibazo cabo ntikirava mu nzira. Hariho n'iyindika ku ikomine Gihanga ikibazo c'abanyagihugu n'ikambi yo ku mudugudu, aho ikambi yagomba kwagura imbibe zayo iraheza yangaza imiryango ishika 500. Ni ukuvuga yuko aho umukuru w'ikambi yavuga ati aha ikambi irahakeneye, ati rero nimuhave. Abanyagihugu bavuga ati uneza y'igihugu nitwo bihari, ariko umuzibukiro ni uburenganzira bwacu. Harageze aho baca ku muhuza barashikira buramatari, barashikira umushikiranganji ajejwe intwaro hagati mu gihugu n'abandi bategetsi, ntacavuyeho. Kimwe gusa aho ikambi yari yashatse kwiyagurira yahagize ahayo acunzwe n'abasoda, uyu umuntu agiye ngo akorere igikorwa aje kwimbura ivyo yarimiye yakirwa n'amasasu, hariho n'abantu bapfira. Muri ayo matoza twaronse uburorero bushika 72. Ikibazo c'amatongo gifatiye kuvyo gutorana twashoboye kuronka 43. Hanyuma ku bijanye no kwangaza abantu batwara amatongo yabo twaronse amaka ashika 29. Kuri ico rero co gutorana twavuze intara izi imbere y'izindi ni Muramvya, hagakurikira Muyinga na za Gitega. Ntitwashoboye kumenya neza ico biva, ariko kubera yisungwa umuco n'umugenzo hari intara usanga ziri plus conservateur gusumba izindi. Muramvya rero kugira ngo umukobwa aronke n'igiseke ntibinyaruka nk'uko biba nk'ahandi mu zindi ntara. Kirashobora kuba ari kimwe mu bituma abakobwa bakunirwa cane ku matongo gusumba ahandi. Aho rero vyigaragaje rwose naho usanga abantu vyakoze ko cane canke bikora ko cane ni hanini imibiri, kandi muri izo ntara nka zose twakoreye imiziro. Abigeme b'imfuvyi uca usanga abana basigaye ari imfuvyi y'umuhungu n'abakobwa, abakobwa begezwayo gusumba mu miryango abavyeyi bakiri hafi. Abandi n'abantu bavyariye iwabo aho babirukanana n'abo bana bavyaye. Abandi n'ab'ingo zagoye baba bawukanye n'abanyuma rero abapfakazi. Iyo niyo migwi minini nibo batwaza kenshi, kuko abapfasoni bubatse bari mu ngo ivyo bibazo barabifise muga ntivyigaragaza cane nk'iyo migwi mikuru ikikije kuvamo. Rero vyoba bishingiye ku muco na Gitega bifatanye na Muramvya, naho nyene usanga amakomune bibamo cane n'amakomune yegereye intara ya Muramvya, no kuvuga za Rutegama nako za Giheta zegeranye na Rutegama, kimwe na Bugendana na Mutara zegeranye n'intara ya Muramvya.
nk'umukenyezi yabibaye mu gihe kitari gito ni ukuvuga ko ikibazo bwa mbere gihagaze ku kudashaka kwa politiki nicyo cya mbere yego nibyo hari itegeko rigenga gutorana nta ntebe kandi icyo umuntu yosubira kwibutsa benshi bazi ko itegeko rigenga gutorana ribuze ku bakenyezi gusa cyangwa ku bakobwa itegeko rigenga gutorana muri rusange nta rihari n'abagabo ni genzo kuko bavutse ari abagabo umugenzi wemerera gutorana uko nyene ubwo iryo tegeko nta rihari ariko iyo haba hari gushaka kwa politiki hariho ayandi mategeko igihugu casinze uko babivutse ari no muri constitution y'u Burundi rero kuri ibyo kubera kudashaka harimo n'inzitizi kuko atari mu gushaka abo nabo bategereza kubishira mu ngiro baheza ngo batunganirize ababifuza harabaye uguhimiriza bikwiye mu myaka itari mike kandi byari bigeze ku rugero rushimishije aho bahimiriza abakenyezi kumenya uburenganzira bwabo n'abatari abakenyezi uko twahimiriza abakenyezi muri rusange n'abagabo barimo ababyeyi tubereka ko amategeko ahari mu Burundi avuga ko abana banganya uburenganzira byari bigeze ahantu byari bigeze ku rugero rwiza kuko kuba kudashaka mpamvu no Burundi politiki barabisubiza inyuma baravuga ko umukenyezi ivyo byo gutorana kuva bagushira bavuga ko gutorana k'umukenyezi twe twavuga gutorana muri rusange kuko ryari itegeko ryari kuza ritorera inyishu ariko abahungu kuko n'abahungu nubwo batorana ntihabuze ingorane nuko abahungu batorana hari usanga havyukiye ingorane hagati y'abavukana ugasanga bose ntibaronse ibingana n'ivyo n'ingorane niyo itegeko ryari rihari ryotoye inyishu ku bahungu no ku bakobwa kuko umuhungu wawe imitende kuko barafise n'umugenzo umureka agatorana ikibazo kiracari ku mukobwa kubera atagushaka kuhari kuko iyo ariho gushaka hariho n'ababikora maze umukenyezi iyo yituye sentare ugasanga aratunganirijwe kubera uwo yaciye urubanza yasomye amategeko nubwo iyo tegeko riri gutandukanya yasomye ayandi mategeko Uburundi bwateye igikuba yasomye ibwirizwa shingiro rivuga ko abantu bose bangana rero ikibazo kiracari uko umukobwa ahari ntatunganirijwe kumwe uwo muri iyi ntara ashobora gutunganirizwa kuko yahuye na sentare ibyumba yumva ko abana bose bangana uburenganzira uwa hariya ntatunganirizwe kuko yahuye n'ubutavyumva yagiye kumata ku mugenzo nawo kugenzo urakumira umukenyezi rero harashari ikibazo ku mukobwa w'umurundikazi uvuga ko iryo tegeko byari byiza ryo gutora inyishu ariko harashari n'iyo marque de volonté yabujije ko bikora kuri ayo mategeko Uburundi bwasiye kandi nayo atomora ko abantu banganya uburenganzira abakenyezi nobishira mu migwi y'ibiri canke itatu hariho abakenyezi babireka ngo bariyakira hariho abakenyezi bariyakiriye yavutse abisanzwe uko mama wiwe yabibayemo uko nyirakuru yabibayemo uko bariyakiriye nuko bitegereza kugenda hariho abakenyezi baba ari ukuri hariho n'abandi bakenyezi ari utamenya hariho umukenyezi abaye azi ko kuvuga ntatorana nuko nyine bibayemo ubwo ni nawe ahava agenda naho bimugora urugo rwamugoye canke yashaka kuronka uburenganzira bwo gutorana nawe ahava agenda akavuga ati nshaka igiseke kutamenya kuratuma atakaza uburenganzira yarafise agasaba igiseke aho gusaba ko yogakura akanganya nabo bavukana harimo abo kutamenya harimo abo babitse kuko bimeze uko nyine babisanzwe gutyo harimo n'abandi baremeye bavuga ati politiki imeze gutyo batubwiye ko umukenyezi ibyo gutorana ntitusubiye kubivuga nawe nyine agaca bireka gutyo abakenyezi bumva bakeneye novuga kubasansibirize mugabo bakabasansibiriza ariko niyo politiki ihari byemera kuko hariho igihe abakenyezi bahimiriza kugira ngo baharanire uburenganzira bwabo byari bitwaye gukora iyo politiki ntiyabibuza rero kubera ari muri sosiyete nta kibujijwe kuko aharanira uburenganzira bwiwe harakeneye ko umukenyezi amenya uburenganzira bwiwe ko afise uburenganzira ku matungo y'umuryango cyo kimwe na musaza we bavukana icyo kirakenewe ko abakenyezi babimenya
ashatse kubiheba kuko hari n'umukenyezi avuga ati ndafise uburenganzira mugabo ndabuhereye ubwo n'uburenganzira bwiwe urumva hariho bisaba ko mwitanga cane ubu burenganzira bwawe uri kububamo hariho rero abakenyezi benshi ni byo gusaba uburenganzira bwabo ntibazi ko babivuga ko mugabo birakenewe ko abimenya ko kuronka uburenganzira mu matungo y'umuryango ko azobibamo bafata ingingo rero birakenewe ko iyo umukenyezi birakenewe ko amenya uburenganzira afise ko afise uburenganzira bumwe n'uwo bavukana hakaba n'uko bo bakurikiza igihe kuko nubwo bavuga ngo ni nta discrimination iriho urumva politiki imaze kuvyugara kuvuga ko umukenyezi w'umwikazi yakeneye Poske yatugiriye ikiganiro ciza ku vyerekeye kunyagwa kw'amatongo bikozwe na leta canke abaserukira leta mu ntara. Itongo mu bisanzwe ni nico novuga ikintu gikomeye mu Burundi, ivyo bitunga umuryango, haba ivyo bakenera mu gufungura, haba ivyo bakeneye birenze ku mwimbu bakoresha mu rugo, barabishora bakaronka amafaranga kugira bashobore kwikenura mu bintu bitandukanye, amashuri y'abana canke kwikenura mu buryo butandukanye. Urumva rero iyo hageze ko leta iza ikanyaga itongo ryawe ari ryari rigutunze, ziba ari ingorane zikomeye ku muryango, na cane cane ko batubwiye yuko hariho amatongo anyagwa imyaka n'imyaka abantu bataronse inshumbusho, bibabaje. Ikindi naco twabonye nuko amatongo naho leta yanyaga abantu ntituramenya igituma babikora. Umuntu ashobora kwibaza ati mbega aya matongo bagiye kuyaha abarundi b'abakene batagira aho barima, mbega aya matongo bazoyaha abagwizatunga b'aborozi canke abarimyi bamwe bita abafermiye. Ubundi turamenya kiri inyuma cinyegeje inyuma y'ivyo vyo kunyaga amatongo. Nibaza ko vyoba vyiza batanze umuco abo babikora, ndavuga abanyaga amatongo bagatanga umuco kugira abarundi tumenye iyo turiko turaja, iyo tuva n'iyo turiko turagenda. Yavuze ati amatongo tugomba guha abantu bonikora batagize tukamenya ivyo ari vyo, canke bavuga ati tuyakoresha ibi n'ibi n'ibi tukamenya ivyo ari vyo. Aho niho mbona amakenga ahagaze cane, twosaba ko ababikora botanga umuco. Navuze yuko mu Burundi abarundi barenga tuvuge naho bafise ibitigiri bivuye muri statistique muri vya baharura, nibaza ko barenga 50% bafise ikibazo c'itongo. Muri ico gihe leta nibaza ko ifise mu vyo itegerezwa gukora gufasha abantu bafise izo ngorane. Ubwo rero ni ibintu vyokwigwa n'abahinga bakavyiga neza, bakaraba ikwiriye kugira ari umuntu babwira ati itongo ryawe tugira turikoresha iki, akumva ko ari igikorwa ciza c'igihugu c'abarundi bose. Urumva bobiha abahinga, ubu bamaze kubiha abahinga icegeranyo. Ico cegeranyo rero kigakurikirana kugira ngo no gushiraho itegeko ry'ukugene ico gikorwa co gusangiza abantu amatongo kikagenda neza.
vyoca mu cigwa gikozwe n'abahinga hanyuma bikaja mu nama nshingamateka hakaba itegeko bijanye kugeza aho ata kibazo vyotera. bishasha twabonye si vyinshi, kimwe gusa twari dusanzwe tuzi yuko mu Burundi kuri kijanye no gutorana na cane cane bigeme canke abafasoni umengo gifatwa nk'ikintu gisanzwe, ariko bishasha turiko turabona canke twabonye muri kino cigwa nuko abategetsi bacamira kure abategetsi batandukanye bakerekana yuko ataco bimaze, bakanavuga yuko vyaba biteranya abarundi hamwe itegeko ryo gutorana ryubaho nk'uko mugenzanje bivuze. Abenshi twumva itegeko ryo gutorana twumva ngo gutorana ku bakobwa ubwa no ku bahungu ntarihari, niyo vyoteranya abarundi mugabo niwo mwamugeraje kuyaga akabazo uti ivyo bateranya gute ntarenga ngaha agarukiriza ngaha kubivuga. Ni ukuvuga yuko abategetsi berekana yuko ataco bimaze mugabo bakirengagiza yuko baba bariko barasiga inyuma umugwi munini w'abanyagihugu, baba bariko barabakumira la discrimination, baba bariko baragaragaza yuko Uburundi butarota bushira mu ngiro ikintu kijanye n'uko abantu bongana, donc l'égalité. Ikindi naco tubona gishasha, twabonye gishasha kuri ibi vyo kwihagira amatongo canke gukura abanyagihugu mu matongo yabo ntibaheze ngo babahe imizibukiro, nuko twari tumenyereye ko ari umuntu umwe gatwe kiwe usanga nimba ari musanteri canke buramatari canke uwundi mutegetsi yafashe iyo ngingo vyaraba navyo nyene vyari biryoshe, ariko ubu urabona yuko hariho un phénomène yuko bakura mu matongo umugwi munini w'abantu ibihumbi 2,000, 3,000, hegitari amajana 150, amajana 300, amajana 9. Ni ukuvuga yuko bigaragara ko ari ikintu kiriko gifata umuvuduko wundi tutari tumenyereye, aho hanyagwa abantu benshi ikivunga umwanya umwe. Ikindi ni uko twavuze intara ziza imbere, amatongo menshi biriko birabako ivyo vy'ukwangaza canke kwimura ku nguvu abanyagihugu mu matongo yabo hadakurikijwe amategeko, n'amatongo cane cane amera. Twavuze za Rumonge, twavuze za Cibitoke, twavuze za Bubanza, twavuze za Bujumbura, benshi bakunze kuvuga Bujumbura rirate, ni ukuvuga n'amatongo amera. Kenshi rero bahakura abanyagihugu bato bato bakaca bahishikiriza canke bakahashikiriza abategetsi bari mu butegetsi. Ivyo nivyo bikuru twabonyemwo, kandi bigaragara ko umengo biriko bifata umuvuduko uri hejuru ko vyari bisanzwe bishya. Icokorwa ca mbere iruhande y'ivyavuzwe na bagenzanje canke ikintu ca mbere coba nuko hohagarikwa iryo nyagwa ririko rikorerwa abanyagihugu. Uburundi barahari, leta irahari, ababikora barabazi canke ni nabo babajejwe. Ni vyiza rero yuko icihutirwa ivyo bintu vyohagarara. Ikindi nuko abantu banyaze muri ubwo buryo bariko bitunga inzego zitandukanye, haba ubutungane, haba n'izindi nzego nka Muhuza, ni vyiza ko abantu batunganirizwa bagasubizwa mu twabo ivyo bintu banyazwe batisunzwe amategeko, hanyuma ababikoze nabo bakabihanirwa kuko amategeko aratomoye, aho uriko akora kw'izina rya leta agakora ibintu bihombesha leta canke biteza uruga leta, nawe leta ikagaruka ikamwishuza ikamusaba yuko yishura ayo makosa yakoze. Rero muri make ivyo bihagarare kuneka amatongo, hanyuma abanyazwe basubizwe agateka kabo, hanyuma ababikoze babihanirwe. Ibindi vyose vyozanwa nyuma ivyo bitameze.